kubaza kuko icyo ufite cyose ni ndiwe kiguhaye. Icyo wahawe ushime. Arindire ko wibuka na gatoya yuko nimba ufise naho upanze uri kwitora ngo nta nzu ufise, nta titre de propriété mfise, ariko ahantu uba waguye he? Imyaka ngahe ngena na bisi, aya bisi wayakuye he? Murashima mwebwe. Nodashima bisiguriye. Utavuze urakoze bisiguriye. Umuntu yagufashe arakurira amashuri y'umwana, arakurira voyage, uragenda muri n'umuryango wawe uragenda gutembera, umugore wawe ashaka kubyara, arakurihiye, byose arabikuriye, facture byose, hanyuma ugacabuga curaba hingi ugacugenda. Bisiguriye. Ha? None ugaye kandi wazakiriye, ugaye ni yakira. Udashima bisiguriye iki none? Ni gute ubona uwo muntu yabikoze? Ni gute ubona uwo muntu yabikoze? Yakoze ibyo ategerezwa gukora. Nimba ikintu Imana idashaka kumva nuko ureka Imana ko ikoze ibyo itegerezwa gukora. Imana yacu mu bintu byose y'agaciro, iragaciro, ishimwe riva mu kanwa k'umwana w'Imana. Gushimana kufia guhaye no kucho iri. Amen. Abanyefeso 5:20. Efesiens 5 verset 20. Imana data wa twese. Muyishimire vyose iminsi yose. Muyishimire iki? Vyose iminsi. Vuguti iminsi yose. Maze imyaka 10 ndabisubiramwo ikimazi cy'amashimwe, kimazi cy'amashimwe kirazira kugira gute? Ariko tukiriki dushime muri vyose, apana muri vyiza gusa. Dushime muri vyose kubera nicyo kimazi gihimbara Imana. Jambo ry'Imana avuga ngo uhoraho agira gute? Zaburi 22:3 agira gute? Apana aregera amashimwe, apana yarunguruka amashimwe, apana araryoherwa amashimwe, apana arumviriza, ariko agira gute? Amanura intebe yiwe, amanura trone yiwe, akabwira abana ati eba genda murabe ibindi jewe aha niho ndi, ni adresse yanje, niwankenera usanga ngaha. Nimba ushaka ko ndiho aza mu buzima bwawe, ugurura akano kawe utange ikimazi. Haleluya. Nimba utarekuramo amashimwe uri kumuha imidodombo, cyangwa urafunze umunwa, urafyuye umunwa, urafyuye umunwa, cyangwa ukura buda nagukoreye ukundi kumemba ndabiheba, nawe iheba aracakurindiriye. Aracarindiriye yuko utabura yuko igihe cyose uvyutse mu gitondo, wavyutse mu gitondo ugasanga urahema, urahumeka, ukigorora. Amen. Ugasanga amaguru yawe aracyari sensible, amaboko yawe ari sensible, ugasanga mu kanwa kawe amenyo aracyakomeye, amaso yawe arabona, amatwi yawe arumva. Uramotegwa, urahumurirwa, urashonje. Mana warampevye. Nutahuri gituma utotahaye, nutahuri gituma ufite amababi ni kuvuga iki? Atotahaye ni kuvuga iki? Nutahuri gituma washoye kuva mu gitanda batagukweze, batagufashe, ukashira ukuguru kumwe hasi, ugafata ukundi ukagushira hasi, ugatambuka, ukigorora, ugahindukira, ukarambukiyo, ugasanga uracyari muzima. Hanyuma ukidodoba, Mana warampevye. Menga ko vuga ubuntu busanze, ariko nimba wewe ushobora guhonyora, hari abadashobora guhonyora, hari abadashobora kuvyuka bataje kubaterura. Amen. Hari abaryama ntibavyuke, hari abatacumva ibiri kurumva, hari abatabona ibyo uri kurabona,
hari abadasonza batagira apeti, hari abaraye ijoro ryose waraye uragona, hari abaraye ijoro ryose bakanuye. Ibyo byose ufise watanze iki? Ni iki wahaye Imana kugira bironke bariya batabifise babibure? Jambo bavuga ngo tout don parfait, ingabire yose nziza iva mu ijuru kwa data, ahatari ombre de variation. Nta kintu na kimwe iki kimwe cyiza ufise utahawe. Jambo ry'Imana arandika Paulo mu Bakorinto, amen, ariko nabakabishije 4 murongo w'indwi, niki ufise utahawe? Nimba atakihari, nimba waragihawe, kubera iki wifata nk'uko utagihawe? Kubera iki wishyira hejuru nk'uko utagihawe? Rero ushaka kumaze namaze imyaka 3 gusa, ushaka kumaze imyaka 10, ushaka kumaze imyaka 5, ndiho yakuremye arindiriye ko wibuka na gatoya yuko nimba ufise naho upanze, uri kwitonda ngo nta nzu ufise, nta titre de propriété mfise, ariko hantu uba waguye he? Imyaka ngahe ngena na bisi, aya bisi wayakuye he? Bisi mwanya wose gutonda, ndashobora gutonda, ariko urafisa uza kuriha. Nimba utonze hari ikintu mu mufuko, aradashobora gutonda kuko hagaragara. Ndashizo kwitwaza kuko icyo ufise cyose ni ndiwe kiguhaye. Icyo wahawe ushime, igihe cyose ushime kubyo Imana aguhaye. Hari icyamwa uhaye Imana ishonje. Imana irashonje amashimwe yawe, Imana irashaka amashimwe yawe. Imana ndiho, Imana yaremye vyose, ashobora vyose, afise vyose, arikwije, nta na kimwe abuze, nta kintu na kimwe yiteze kubona umuntu kiretse kimwe gusa. Icyo Imana yiteze kuri wewe ni icyo yonyene idashobora kwiha. Imana yabonye ko atari byiza ko yishira hejuru, ishirema abantu kugira bayishire he, n'abamarayika bayishire he. Rero nimba ari ikintu yihaye idashobora kwiha, nishimwe rivuye mu kanwa kawe. Haleluya. Est-ce que muraza ko umuntu atagira akanwa? Birashoboka ko ari malformation, mugabo kugira ubone uzonda kuja kurondera kuri internet. Est-ce que hari umuntu monyereka ifoto, hari umaze kubona wewe gutya asa amaso asa amatwi nta kanwa afise, maze kumubona? Ahari ni malformation, ariko akanwa wahawe sako gufungura ubwa mbere, sako gufungura murabaye desi, sako kuvuga ubwa mbere naho gushima Imana. Gufungura no kuvuga biza inyuma yo gushima Imana. Amen. Nta muntu n'umwe afite akanwa adafungura. Amen. Naturellement abantu bose barafungura, ariko akanwa kawe Imana ikikarema yiyumvira ikintu kimwe, yiyumvira ishimwe rijya kuri yo, rivuga ubunini bwayo, rukavuga ineza. Haleluya. Yohana 15:5, ni jewe muzabibu, ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Ninde muzabibu? Muzabibu ni kiya, ni tronc, sivyo? Afika turiki amashami. Amashami, ariko amashami nta muntu ashobora kujya amashami. Indaje amashami ujya ivyamwa bivuye ku mashami, sivyo? Jene muzabibu namwe murayiki. Komeza. Uguma muri jewe. Uguma muri nde? Pastor barika abantu. Uguma he? Bega muri we. Uri muri araryoherwa ego. Vuga uti uri muri we? Okay, uri muri we rero uzuravuga amen. Ya. Ko muri Yesu biraryoshe. Nimba uri muri Yesu gira gute?
aha ugumemo nuveyo. Soma rero pio. uguma muri jewe Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we nanje nkaguma muri we uwo niwe yama cyane. aha nibagira gute apana kwama bisanzwe cyane. Haleluya. Kubera iki? kuko ataco mubasha gukora Aha. mutamfise. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Ata Yesu ntavyo ushobora gukora. Haleluya. Umiza ntibavuze ngo ngo sans moi tari jewe ntimushobora kuvuga ubutumwa. Si uvuga ubutumwa gusa. Nta kintu na kimwe ushobora gukora ata Yesu atafise Yesu. Cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu batarakira Yesu batarakizwa barapfuye. Igitutsi. Ahora yavuze ngo kera tugize gute? Tugifuye ariko turi bazima. Ubu nabuzima muri Yesu. Amen. Maze kwakira Yesu rero ubaye muzima, ubuzima buratanguye. Kana wekere dusure mu fusikoni wacu. Mariko 11 murongo 12. Mark 11 verset 12. bukeye bamaze kuva i Betaniya yumva arashonje. Indashonje? Ni indashonje? Gira mugenzi wa tarashonje. Haha. Arashonje. Aha yarashonje mu mubiri, ariko no Musa ashonje mu mpwemu. Ashonje ki? Amashimwe yawe. Jena maze kwitahura byo gusonza. Haleluya. Hari inyigisho yigishije isana no kwitudo dio imfungwa z'Imana kuri YouTube. Iri kuri YouTube imfungwa z'Imana muzoyumviriza. Amen. Maze kwitahura yuko Imana canke Yesu ashonje amashimwe yanje. Naciye mvuga nti ndashaka ntege umunsi numwe uzosonzana n'umunsi numwe. Abo ngaha ntibabitahuye. Basamaye. Ngene ko yabegereye hariya ku muryango. Subiremo. Abo ngaha mwabyumvise. Reka nabwira bahariya. Umunsi nahura yuko Imana ishonje amashimwe ava mu kanwa kanje. Haleluya. Amen. Vuguti amen. Amen. Naciye mbwira Imana ndashaka mu mwaka wose iminsi 365 yose niyagira umunsi n'uyu usonzana. Baravyumvise. Ariko mumva iteka dufise yo gutegura imfungwa z'Imana. Imana irashonje, Yesu arashonje, hari ikintu aje kongera muri wowe agasanga ibyidodombo. Yesu ashonje agira gute? Nonga 13 akiri kure aha abona umusukoni uri kw'amababi. wa musukoni uragarutse bwatwe tubona ivoka siko uvuga umusukoni tubona ivoka bandaye arawegera ngo kumbure yogira ico awusanga ko. Kumbure ikintu cya kumburera navuze ni sishaka ko Imana izovuga nagiye kwa Kristo kumbure. Sishaka izovuga kumbure. Azovuga tegeye kwa Kristo ko ndamusi. Ninashika. Hariya niho hantu hanje. Niyo ngasarira niyo njagira. Shaka nwere guke imbere ndiho. Ubwira uti ingi wanje naco nubwo bakurese ndari. Hariho kwitandukanya n'abandi, kwishira ku ruhande. Haleluya. Muri ku murongo n'abandi bihumbi mwese murasa. Ariko wagira umuntu haguruka ngakiruka hariya. Ujya nibiki? Protocole arakomeye neza uya muntu. Yitandukanye n'abandi. Ari abantu bari ngaha jewe nzi ntarabona n'ubu mwanya maze ko navuka. Ariko umuntu yohaguruka. Bewe ari ngaha wewe. Uratandukanye n'abandi baricaye nawe urahagurutse. Itandukanye n'abandi. Haleluya. Haleluya. Akiri kure. Wawe akiri kure abona musukoni uri ko mababi yagira gute? Awegera avuga ngo kumbure yogira icyawusanga ko mumve yuko musukoni sigiti ni wewe. Kari sivoka ni wewe. Imana kana ikindi gukurako. Na amafaranga yawe gusaba kwiratunze. Amafaranga yatanze urayije Imana icubahiro. Ariko niyo yaguhaye. Ubutunzi ufise niyo yaguhaye. Akazi ufise niyo yakaguhaye. Iyo nzu nawe itanga niyo yaguhaye. Ariko amashimwe ni decision personnelle. Nimuvyumva amadishimwe niwe uhitamwo
Tinatahuye yuko ufise indya ushaka, izo ndya ndazifise iwanje, sigaye ko ziguma muri frigo, ziguma zishushe ziteze. Kumbure, yo kumbure iri kuri bamwe je navyo Imana je sishaka kugira kumbure. Kuko umwanya wanje masengesho mara 80% w'umwanya ndi muri gutogotesha. Haleluya. Gutogotesha imfungurwa zandiho. Anezegwe avuga aturimibe avuga ati yahosha umuhungu wanje niko ndagereza kuba ko ndabatera ifuhe nziza yo gushima Imana yo kuba umwadorateur. Haleluya. Kumbure yogira icyo usangako awushitseko ntiyagira icyo ubonako. Oh no, atari amababi. Ayaya. Hari igihe Imana wewe nimba wakiriye Yesu imenye ko Imana yamiguza kugenera yiteze ko kumbure ishitsi gasanga uragaye n'igifuwa uri kuri doga ngo imishatsi yacitse akayobe kagiye amabuto amaguru yanje yagiye uko uri kubazwa n'amababi yahinduye forme. Ariko Imana nikeneye ayo mababi, ikeneye iki? Ivyamwa biva he mu kanwa kawe. Ashitse agasanga gusa amababi, asanga amafacture kuri doga, he amafacture yanje Imana. Kumbe urafite amafacture? Abo chance dari halwa. Kumbe urafite ahuba. Wahabaye gute wowe? Urumva cagiye warigeze kumezagira no singumezagira. None ko washundeka nuko izo mpemu uri kurahumeka wazikuye he? None bose si bose bahema. Abantu sama bawe niko bavuga. Sasa apagani bana milliardaire. Noje no milliardaire. Ahuzuye amababi yagaye. Mababi ko gira gutya kaya kaza gira gutya. Asanga amababi. Hanyuma pio asanze amababi shagira gute? Kuko kitari igihe cyo kwama cy'umusuko. Ahari ari kibazo. Kasubiramo kana. Kuko kitari igihe cyo kwama cy'umusuko. Urumva hari igihe abagira imyembe, hari imyembe. Embe dodo murayizi. Kuri stera twagenda kariya dufise amabuye. Twariye midi. Twari dufise amabuye yo gutera imyembe kandi twariye muhira. Kuryoherwa gusa kubita umwembe gakoroka. Mego ni coupe. Ariko ivyo vyaba hari amasezo biba n'igihe bitaba. Kweki bitaba. Hari igihe c'imyembe, hari igihe c'ibigori, ibigori vyera ryari ameza ya. Nta bantu ntabamanutse bari ngaha. Ibigori ryari sezo y'ibigori. Mu kwa mbere, kwa kabiri. Hama mu kwindwi ibigori navyo barashaka kwibona. Nabwire hariho periode ushaka guca kwibarabara ukabona no kwerotsa ibigori wiuno. Ariko hariho ubundi kwezi wohaca nta n'ikigori na kimubona. Kwera iki? Sigiye cy'ibigori. Urumva Yesu kosa y'ibigori. Aha. Yavoka bamwe akunda voka ihe. Ni wewe. Uyakunda ivoka. Umyagitega wewe. Aregere igitega. Okay. Rero amavoka yera ryari ukwezi kuwe. Okay, ngira igihe amavoka ataboneka, igitu atavoka nimubona. Muki, muko munani nta voka nimubona. Okay, dufate rero ko Yesu yaje Gitega. Yesu yaje Gitega aragiye yabihanga. Acaragera Gitega abone umwembe, giti cy'umwembe. Agaca yegera icyo giti cy'umwembe yizeye ko kumbure yohasanga iki? Umwembe. Agasanga nta mwembe. Hari amababi gusa nta mwembe uhari. Ikosa ni ryande. None Yesu yasanze ubusukoni, yasanze amasuko atavyama kwera sigihe cyayo. Murongo 14 yacagira gute atindira. Yesu yavuga ngo nta kundi si wewe musukoni. Sikosa yawe murundi wari kuma ndagiye. Yacavuga Yesu agize gute? 14. Aramubwira ati ntugapfe. Hari
uriye ku sukoni zawe. Wone majambo arawuvumye awuhoye araburenganije ntaburenganije none sikosa ry'ubusukoni yagira umuntu n'umwe abwico giti azogira gute ntugapfe haruriye ku sukoni zawe uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. abigisha bewe bagira gute baravyumva. aya ni mavesi avuga ngo iramodi yaravumye umusukoni kora Yesu arashonje umusukoni nta vyamufise kandi ikosa ryawo si igihe cyavyo. Yesu none arenganya aha rero bitwereka yuko inyigisho ntihagaze ku musukoni ihagaze ku muntu. Birasanga gukomera rero muko muratahura ibi ni biraba umusukoni ko yawe yaba umusukoni uwo musukoni arawurenganije sivyo. Rero umusukoni nimba ari wewe cyangwa nimba ari jewe bisigura yuko igihe cyose azozi wanje nta excuse nakuvuga ngo sigiye no. Imisi yose kuva ku kwezi kwa mbere kuva ku munsi wa mbere kuva le 1er janvier gushika le 31 décembre igihe cyose Yesu aje ashaka gusanga ikimazi cy'amashimwe kiva mu kanwa kawe. Shobwira ako ga Yesu ako wenoza gushima n'ingorane ifitiye. Urashobora kubona ngene amadeni ya ndembeje kukazi bankuye vyanse uriya mutipe yampevye nta siguro ihari kuko Yesu ntiyakovuga umusukoni yakovuga wewe igihe utazaza agasanga imyidodombo suva mara kuvuma niwe wikwegeye umuvumo kuko kwidodomba zugura umuryango satani nizo twita imivumo. Ndashobora guhagarika ngataha. Haleluya. Acerere mwese yisuzume mbega yaje asanga iki majambo yawe. Iyo uri mu bagenzi bawe uvuga iki? Iyo uri ku kazi uvuga iki? Amen. Simvuze ngo ubeshe, simvuge ngo uvuge ibitari ivyo. Urashobora kuvuga ibintu biriho ukabivuga mu buryo bw'umuntu afite kwizera. Amen. Urashobora kuvuga uti sanze imirongo itondeye igitoro ariko Imana yatubona bizohera tuko turasenga. Iyo ni imvugo y'umuntu afise ivyamwa. Utagira ivyamwa avuga gute? Ariko gahemu Mana. Ariko mfire muri iki gihugu nyene. Umuntu atagira ivyamwa avuga situation ukwiri agashiraho point. Umwadohatewe na point ashiraho. Avuga ati uko bisa kose aya magufa ndayabona ariko wowe uvuze ijambo rimwe gusa wowe wazuye Lazaro uramukuriye mu bapfuye amazi iminsi 4 wafashe umukungugu bakuramo umupogare nka Adamu akomeye afite ubwenge ukamukuramo igufa iryo gufa ukarihinduramo umugore igitoro vya kweri. Aha n'umuntu rero azi kwihangana. Imana avuga ati ntaco nawe bitevye. Haleluya. Reka nabwiye yuko icyamwa kitaraboneka ku giti kiba kiri mu kuzimu mu ivu. Kiri mu ivu kizofata umwanya kugira giseruke.